abasanzwe n'abakinnyi b'ekipe ya Barcelona abasanzwe n'umuyobozi cyangwa umusanzwe n'umuperezida umumenyereza w'ekipe ya Barcelona avuga witwa Flick hari amajambo yavuze inyuma y'urukino aho yavuze mu majambo akomera avuga ati buri gihe mvuga neza ku bahagarikizi baraliga ati dufise abasifuzi beza cyane hano muri ati dufise abahagarikizi beza cyane hano atariko rero hari uwundi muntu uyu muntu wese azi uko ameze ati Frank de Jong yavuze ko ari umunyabwibone ati kandi yarafise ukuri ati Frank yarafise ukuri 100%. Ati umuntu wese yari mu kibuga canke yariko araraba kuri televiziyo yarabonye ko ivyo yakoze uyu munsi. Ati zishobora kuvuga ko nari ntegereje ikintu ciza ku musifuzi ati kuko ndamuzi uko ameze. Ati zishaka gutakaza ingufu nyinshi mvuga kuri uyu muntu nari nasomye ivyiyumviro bimwe imbere y'urukino ati kandi umuntu wese azi uko ameze aba ni bamwe mu badukoreye ivyo nyene umwaka uheze acungeza abaza akabaza ati sivyo none ati no mu cumba ca VAR aje bati nakazi keza rero nari ngene kuba mvuga ngaruka kuri no jambo rivuga ngo inyuma yuko tubazi ko turavuga ekipe yitwa MADRID kiridogira abasifuzi ubugora wejo abasifuzi witwa Jire Manzano witwa Afrika ivuze neza aravuga ngo uyu wewe nta muntu umwe atamuzi ivyo yamakora buri munsi ese ku munsi wejo ivyo Afrika avuga ivyo Jire Manzano yakoze yakoze amabara yivye Barcelona Afrika we ubwiwe amajambo yavuze hamwe n'uwitwa Frank de Jong bavuze muremeranya nawe cyangwa muremenya nabo so reka turebe kino mbiga gwagenze gutse ku munsi wejo reka Boris nadufasha kagafuta agashiye kuri hariya kuri kamera kuri ekara plutôt turabino offside n'amajambo yari yase yagiye kwashikiriza ku munsi wejo nakadushije ko Boris adufasha cyane kano gafoto kabisa ko ndamubona ameze neza hariya kariyereza mu ya Argentine neza cyane mugabo wita Boris n'umugabo n'umusore nta mugabo naje hariya umujene yambaye Argentine mujene muto cyane aka 18 di umwana musumba cyane akabaza ibintu nk'ivyo mutwe urabika kabisa adushire kuri ekara tugira ifate tugira icyo duherako badufashe cyane reka ndaba kandi gafoto ko mwakweze kare Robert Lewandowski hari kuri match ya Sociedad yari match yari Betis Sevilla hariya muravyuka bapima ikirato bapima ikirato cy'umukinyi atariwe yari Betis Sevilla yari Betis Sevilla hariya yashoboka nawe navyibuka neza navyuka ngo ari Betis Sevilla nakadushiriye ko neza cyane siko ababaza ati ngo cette image qu'ils ont montré pour justifier l'orge ukuvuga ngo yavuze ati cette image qu'ils ont montré pour justifier l'orge je pense qu'il croyait eux-mêmes nukuvuga ngo iyi image yerekanye ni offside mu itaramini ya mare jewe nibaza kubwa n'ubwiwe ntiyari yizeye ko ivyo avuga ikarukuri yawe butombotse yatomboje muri make basore reka tuje mu byukuri akare kashiteye reka tuje mu kuri ridike ku ruhande rwawe ni offside si offside aturabe neza hariyo nakwiye kuguru hariya no irakora iraba umukinyi uraba kinyi mwe bahagaze sivyo urakinyi bahagaze ni offside si offside nta offside kuko ijya kubwa novuza ko ari offside ni gute wasigurira umwana w'umuntu ukavuga ngo urako napimye kuguru ukundi genda hano sigurira uvuga ngo hano hantu habaye offside uvuga ati mbona nifatse ko kino kintu harimo ngo kino kwita offside ku mukinyi wa Barcelona bitara mini ya yakoze ari offside rimwe iryo reka twemere ko rikose ari vugije umuhagarikizi ni wa decida gira fa decision arakuvuza ko ari offside igitsina baragifuta turacyemera ati baragifuza rabonera mu byukuri uyu mugabo Jire Manzano numvise abafana ba Barcelona ngo aramwidogera ngo umuhagarikizi abiba cyane baramwidogera sana yakoze iryo kosa nyene ku rukino bakinyira na equipe ya Betis Sevilla yibesha ku kirato cyane yari match nyene ya Sociedad yari Sociedad nyene kumwa kweze yafashe ikirato cya Robert Lewandowski akitiranya n'umudefenseur wande wa Sociedad ahita yanira igitsinda yari Jire Manzano baragenda muri VAR basanga ikirato bagipimye basanga ikirato mu defenseur wande wa Sociedad si Robert Lewandowski ariko Barcelona ko musi ratakaje urukino kimwe ku busi cya Sociedad ndavyibuka cyatsinze n'umusore bita Mikel Oyarzabal mu mwaka weze hari ku mwaka weze niba ntihenze mu ndabire neza
yari jiri mu nzano nyene. Asante sana. Nukuvuga ngo Bwana Boris. uno mugabo okay neza cyane. Yari Sociedad. Bandabire kwa Robert Lewandowski ari barabibona neza cyane. Nukuvuga ngo uri umugabo yibeshe kucino kwitikirato cy'umugabo bita umudefenseur wa Sociedad ngo nikatu cha Robert Lewandowski gitsinda gifuta. Ku munsi wejo Lamine Yamal bamupimye iginyo gigodiyo. Uko cyumva yafashe clampo y'igodiyo arayipima aravuga ngo ni offside ariko hasakura umubiri wose w'umukinyi wa Barcelona wari imbere umudefenseur wa Sociedad ari nyuma sivyo ahita hana ikintu kwita offside muri cyo gihe bona ridike byo bivuze iki ubwa mbere byateza polemique muri champion twaravuze ngo Real Madrid irarira ariko asanga itari abusema rimwe ariko nayo ugasanga ikoze mu bintu biri professional siko Real Madrid yararika avuga ngo abagagize ngo muri Espagne n'ikibazo waraba ino equipe no ya Barcelona uburyo ikirakiramo ku munsi wejo of course nibwo ari uburyo bwiza bwo gutsinda urukino kona equipe itakara irakira mu occasion ariko ikatore muri bwa buryo batsinzemwo naho umwakarizi yabarenganije hari amakosa ejo ku munsi wejo tavuzwe no ko hari amakosa yagiye kwa akogwa na karoto ruje ko yasosa kikari mu rukino ariko arayirengeza arakauka so shemura kona gwanje rero kuri jiri monzano nta muntu atihenda turabantu ariko gukora amakosa abiri asa sezo imwe nasize kurikira byigaza kuba kuri Chris Kavanagh Chris Kavanagh uramu hagarikiza umwongereza uvuga ngo Chris Kavanagh yigeze ku arbitra match Everton na equipe Manchester City uravyumva nukuvuga ngo umusore ta Bernardo Silva atsinda igitsindo umukinyo Manchester City yari imbere y'umunyagore arakwepa umupira mu igori igitsindo baracemera Chris Kavanagh nyene nakweri hachaza ubita Michael Oliver kurukino rukurikira umwongereza nyene kurukino kwa Man City equipe Liverpool umukinyi wari bita Virgil van Dijk atsinda igitsindo ubita Andrew Robertson akwepa umupira igitsindo kijya mu igori bahita baragifuta nuko action zibiri zisa ibitsindo hamwe baracemera kandi baragihakana kuri jiri munzano rero ni gute usigurira umuntu kumwakweze ko wihenze kirato kumwakweze cya Robert Lewandowski umudefenseur wa Sociedad ugahita usubira ryakosa uwo mwaka nyene tuvuge ko naho yihenze Jesus Gilmanzano numwe mu bahagarikizi novuga ati bakomeye cyane muhiganwa rikuru rya La Liga rya Espagne ryo mu gihugu cya Espagne hariya numwe mu bahagarikizi kandi akunze guhabwa inkino novuga ati zikomakomeye na cyane cyane harimo n'izino nkino za El Clasico uno Jesus Gilmanzano yongera kandi agatogwa canke agaharurwa nk'umuhagarikizi wa mbere amaze guha amakarata menshi umugwi wa FC Barcelona mu mateka yose umugwi wa FC Barcelona arabakarira ni umuhagarikizi amaze gutanga amakarata menshi cyane kuri no mugwi ni mugiye kandi amaze gukinisha inkino zo no mugwi wa FC Barcelona zigera kuri 40 biharugwa ko buri rukino tugose ku makarata y'umuhondo akunze amakarata y'umuhondo yose amaze gutanga biharugwa ko buri rukino rwose amaze guhagarikirwa FC Barcelona atanga amakarata y'umuhondo agera kuri 4 kuri buri rukino mu nkino 44 amaze gukinisha umugwi wa FC Barcelona amaze gutanga amakarata y'umutuku kuri no mugwi wa FC Barcelona agera kuri 12 eko cyane cyane gose kuramuha amakarata y'umutuku mu biharo bivuga yuko akunze kuba yaha bamwe mu bakinyi ubona ko bariko baritwara neza muri no mugwi wa FC Barcelona ko rakora bigace bigacika kandi ukazukara mu bastare bose baciye muri no mugwi wa FC Barcelona urabona ko ni bake gusa batarahabwa amakarata y'umutuku nuno mu hagarikizi navuga ati Jesus Gilmanzano ukazukara abakinyi nka Lionel Messi amaze guhabwa ikarata itukura n'umukinyi no mu hagarikizi Manzano Neymar Junior amaze guhabwa ikarata itukura na Manzano Luis Suarez amaze guhabwa ikarata itukura na Manzano Clement Lenglet nawe nyene uko nyene Gerard Pique uko nyene na Robert Lewandowski nawe nyene amaze guhabwa ikarata itukura nuno Manzano vyose biharuro bivuga yuko uno Jesus Gilmanzano numwe mu bahagarikizi akunze gutanga amakarata atukura na cyane cyane ashingiye ku mukinyi ubona ko ari we karakora ibikorwa bikomeye cyane muri urwo rukino rero ibi biharuro vyonyene nimwe bitwereka yuko muhagarikizi akunze kubabangamira cyane uno mugwi wande wa FC Barcelona kandi kanatsinda imyidogo mu bakunzi ba FC Barcelona canke mu burongozi bwa FC Barcelona ndetse no muri staff y'umugwi ikunze kubigaragara ko bari myinshi iyo baze kuba bafise urukino bimaze kuba binagaragara ko bagiye kuba baruhagarikirwa nuno muhagarikizi Jesus Gilmanzano
nuko kabisa bimeze. Jire Manzano akaba bavuga ko ari mu bantu batumye banashaka Barcelona itaronka umusaruro nkuko wari kwikwika uronka, akaba nkuko bavuga mu biharuro vyiwe afise kugeza muri kino gari hano vuga ngo vyo gushobora kuba akarira cyane nkuko bibona kuri ekra agikara amakarata canke agiye kubura atanga amakarata y'umuhondo nako yatukura yongera kandi azaranira n'ibitsindo byashiye kuba biravugwa hari ni koshemare kabisa n'umugabo arakomeye cyane. Nuko rero bimeze muri La Liga bariko barakina izo nkino zabo, tugenda tunababwira classement ingene imeze uko kugeza ku munsi wabo wa 20. Equipe ya Barcelona cyabi ya mbere n'amanota 49 igakigwa na equipe yitwa Madrid n'amanota 48 ikavuye defense nota rimwe. Equipe ya Villarreal kabisa kiwanda novango cha gatatu n'amanota 41. Equipe ya Atletico de Madrid n'amanota 41. Equipe za nyuma Maria, equipe ya 18, equipe ya Deportivo Alaves n'amanota 19, equipe ya Revat kiwanda cha 19 n'amanota 18, equipe ya nyuma ni Real Oviedo n'amanota 13 kugeza muri kano kanya. Amaze kuba banatsinda ibitsindo byinshi kugeza muri kino gihe muri championnat ya La Liga. Wa mbere aracari Kylian Mbappé wa Real Madrid ibitsindo 19, witwa Vidal Morik wa Real Mallorca kasindo 14, equipe witwa Ferran Torres wino equipe yitwa FC Barcelona ibitsindo 11. Amaze kuba batanga assist nyinshi kuruta abandi bakinyi kugeza muri kano kanya aracari uno mukinyi azi ku izina rya Lamine Yamal na assist ya kuri 8, Rashford wa Barcelona na assist 7 hamwe n'uwitwa Luis Milla wa equipe ya Getafe na assist zishika kuri 7. Nuko novuga bimeze muri championnat ya La Liga. Premier League bariko barakina ukuri kwamye nabo nyene, aho nabo bari bageze ku munsi wabo wa 22. Kaba kipe urukino guguruye kugeza muri kano kanya akaba Manchester City yakiyatsindwa na ekipe ya Manchester United ibitsindo 2-0. Kipe ya Sunderland iza gutsinda ekipe ya Crystal Palace ibitsindo 2-1. Ekipe ya Tottenham Spurs nayo ikaza kutsindwa ekipe ya West Ham ibitsindo 2-1. Ekipe ya Liverpool yanganje ekipe ya Burnley ibitsindo 1-1. Ekipe ya Leeds United yatsinda ekipe ya Fulham ibitsindo 1-0. Nako ekipe ya Chelsea Blues ikaba yatsinda ekipe ya Brentford ibitsindo 2-0. Nottingham Forest ibitsindo ubusa ku bundi ekipe ya Arsenal. Ekipe ya Wolverhampton yanganje ekipe ya Newcastle ubusa ku bundi. Ekipe ya Aston Villa iza gutsinda ekipe ya Everton ibitsindo ubusa. Mu gikundo mugoro gisa z'ijoro ekipe ya Brighton iza gukina ekipe ya Bournemouth. Nuko novuga muri championnat ya Premier League yakora ku munsi wa 22. Ariko urukino rwa ruyoboye izindi ngino zose ni urukino rwahuza ekipe ya Manchester United derby kabisa ya Manchester yatsinda ekipe ya Manchester City ibitsindo bikubusa. Ibitsindo byatsinzwe na Bryan Mbeumo ku minota 65 ku ipasi ya Bruno Fernandes, minota 75 witwa Patrick Dorgu ku ipasi ya Mateus Cunha aza gutsinda igitsindo mu gihe witwa Marcel Mundi yatsinze igitsindo ku minota 93. Ariko VAR iza kuba ikirashobora kuba icanira. Ni match yagaragaye ko basore Manchester United yaje ya Mikel Carrick yaje atsinda Pep Guardiola, aho nashaka n'abakinnyi baratagwe ku mpande zose. Witwa Remat yatagwe mu kibuga, hari Maguire, Lisandro Martinez mutima defense, Luke Shaw kuri 3, Diego Dalot kuri 2,